Hey ndabaramukije ndagushimire wowe wahisemwo imbere magazine ndetse na Kazoza FM. Uyu munsi twavuye Bujumbura tuza mu ntara ya Kayanza, ntituje kuvuga ku bijanye n'umuziki cyangwa ubworoza, ahubwo tuje kuyaga ku kintu kijanye n'ubugabo nyabwo. Wumvise ubugabo nyabwo wumviki si DJ nyene ni ka Boss Fari hamwe na Yera Regine. Murabona yuko hari ibigori bitotahaye, hari biraya. Ndabibutsa neza ko turi ku mwonga Nyamugosa Gacimbiri Gasuru hama umutumba wa Kinga muri zone commune n'intara ya Kayanza. Reka tugende mwido nido ry'ikiganiro n'abatumire bacu. Mbega Marigorete, wowe kugira wiyumvire kuba umukuru w'umutumba byagenze gute? Ni giki cyatumye wumva umenga uwo muba? Murakoze. Cyo cyatumye niyumvira kuja mu nzego zifata ingingo nuko cyane nagiye mu bintu by'amashirahamwe bakampugura. Narabanje nja muri CDFC, mbanza ntwara imboneza za CDFC muri commune ya Kayanza. Burya naho bakaguma bampugura ikigororo BTP kiziye cy'abakabura terambere rya demokrasi bica birunyuka, baca baratwigisha ibintu bya politike mu buzima bwa misi yose. Hama mbona abandi ukuntu baja kwiyamamaza, nanje n'umukenyezi ndavuga ati ko nize politike mu buzima bwa misi yose, habe ntwengetere nanje ndabe ko noja mu nzego zifata ingingo. Kabisa nagiye nkamangeza, ngiye mbona abagabo twahiganywe bose ndabariye. Cambu wa mbere mu bagabo benshi. Yego kweri mu bagabo benshi bashika nk'indwi. Cambona mbaye wa mbere. Mbaye wa mbere ndavuga ati sawa. Kazima nizi nyigisho kandi zo nyigisho dufitiye akamaro, ndetse gushika naho ndonka n'ibitabo by'amategeko nagenda gukora mu bisanzwe iconzi. Nagenda gukora iconzi. Hama urazi yuko abantu babashinga ntaye keshi bashobora kubona menguwe ntushoboye, ariko je navyifashemo neza. Tukagenda tugaca imanza nkafata ingingo nkabona yuko byemewe. Rero nitoza uko gushika uwo munsi naho manda ya kabiri bereye, ndiyumvira ati je kabisa kwamanirwa ndiruka numva kumego biranciye intege, ndavuga ati je sinzosubira kuja kwitoza. Uwo tubane rega niwe yampase, genda witoze nyaruka genda witoze. Barahiganwa barimanika ku madirisha baragira ibiki. Mugana nanje nkababwira ati je stage narayikoze. Stage y'ubukuru bw'umutumba naramaze kuyikora, ni mwiyamamaza cy'Imana yanteguriye kibico. Okay. Marigorete, kuba uri umukuru w'umutumba no mu rugo iwawe, ushaka umuganza bimeze gute? Tubwire ukuntu biba bimeze mu rugo iwawe. Mu rugo wanje bimeze neza. Burya ikintu cyose ni umwumvikano mu rugo, kuko nta matati je mbona mu rugo. Jewe burya ubaye umukuru w'umutumba nkuko nakubwiye, mu bakabura terambere rya demokrasi narize politike mu buzima bwa misi yose. Utwara umutumba rero no mu rugo umenya ukuntu ukina politike. Urashobora kwiha umwanya ukavuga uti ikinda gihebeye iki gikorwa uku, ukitunganya n'umushinga ntaye wawe mukaganira ibintu byose mukabishira kuri programme. Kavuga uti ejo nzokora uku, hirya ejo nzokora uku. Nimba arabakozi ndajije ndashobora kubwira umushinga ntaye wanje tejo siho nzobandi urabandabira. Bikagenda uko. N'abana tugahana programme niba bava kwishuri ugira uku. Nanje nkafata akayira nkagenda gutunganiza bene gihugu. Nuko twe mu rugo tubitunganye. Nabanje turifuza tubwire ikintu wishimira gose ku mukenyezi wawe. Mukenyezi wanje ndabyishimira kubona agenda gutatura amatati, bakamwumviriza neza kandi bakavuga ati kabisa yego turabishimye ibi bintu byose akoze. Hanyuma ku mutumba nkabona ati neza abagabo bakavuga ati nukuri uradukoreye neza kuri bijya bintu. Nkabona abashinga ntahe hajya abashinga ntahe bavuga ati ubu rero nitwe twari turamutse kugira urya rubanza, nawe akaca avuga ati rero ngo hano tubanze ndabumvikanisha. Akabumvikanisha abashinga ntahe bagataha gutyo ata izo manza hajya bari barindiye ngo bagire baca imanza ata
izo maza zikarinda zihera kandi zigahera gutyo abumvikanije ngaho bakabona bariko baratati burya vya bintu turabihejeje.